Leta z'ubumwe za Amerika zigiye gufasha Burundi gushikana umuyagankuba mu gihugu cose, bitangajwe inyuma yaho umupfasoni Laura Spector akorera ibiro vya Leta z'ubumwe za Amerika bijejwe udandaji n'iterambere agendeye ambasaderi w'Uburundi i Washington Jean Bosco Barege. Nkuko mubivuze narakiriye mu biro umupfasoni Laura Spector ajejwe mu bintu vy'ubudandaji muri Leta z'ubumwe za Amerika ivyo bita USTDA, araba ibijanye na Power Africa, no kuvuga ibintu bijanye n'umuyagankuba. Hanyuma ikibazo c'umuyagankuba ni igisata gikomeye cane, kuko murazi yuko ata muyagankuba nta terambere rishoboka, kandi iterambere n'umuyagankuba. Hanyuma igihe nashika hano mu kwezi kwa mbere, hanyuma mu kwezi kwa kabiri itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri muri umwaka wa 2024 niho n'icubahiro umukuru wa kino gihugu ca Leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden anyakiriye, yambwiye ati turagomba gufasha cane muri Afrika na cane cane Burundi mu bijanye n'umuyagankuba, aho twifuza yuko ibihugu nka vyose vyoronka umuyagankuba. Ati Uburundi rero tukaba twifuza ko uronka umuyagankuba ukwiye kandi igihugu cose. Aho rero je naciye mbere aho nyene ntangura gukorana n'amashirahamwe atandukanye. Ari ishirahamwe rero risanzwe ryo riko rirakorana na Power Africa muri ivyo gufasha kugira ngo umuyagankuba ukwiye mu gihugu cose. Iryo shirahamwe ryahora ryitwa Virunga Power, ubu mugabo ryarahinduye izina ryitwa Anzana Electric Group mu rurimi rw'icongereza, rirongowe n'umunyamerika yitwa Brian. Ubu rero yarakoze ibintu bikomeye cane mu Burundi, hanyuma arashobora kugira ibintu vyo kurondera uburyo kugira ngo ivyo bikorwa bizoshoboke vyo gufasha kugira umuyagankuba mu Burundi ube wakwiye igihugu cose mu myaka indwi. Murashaka kutubwira aho ico gikorwa kigeze ubu? Kiri mu ntango, kiri hagati canke kiriko kiraherahezwa? Ubu novuga ko kiri mu ntango, kuko urabona ibikorwa vyaciye bikomera, vyabaye vyo kwegeranya uburyo, aho n'umushikiranganji arabe ivy'umuyagankuba yaje hano turagendera ibigo bijari vy'umuyagankuba nko muri Dominion Energy aho muri Virginia ni izindi leta yagendeyemo. Hanyuma barashoboye kwegeranya uburyo biciye kuri iyo shirahamwe rirongowe n'uwo munyamerika, uburyo bungana n'imiliyoni amajana ane y'amadolari. Ubu rero ibikorwa aho bigeze, baratanga ibikorwa ivyo twokwita vy'ibanze, aho abahinga canke mu gifaransa aba ingenieur bariko barakora. Hariho n'ishirahamwe ryitwa Tech ry'abanyamerika ryaragiye rirazunguruka mu Burundi, barabona uko ibintu vyifashe n'ingene ibikorwa bigiye kuzobikora. Bahindukiye barangendeye nyene barambwira bati twahuye ibikorwa bishobora kuzogenda neza uko bimeze. Urumva rero ibikorwa biracari ku ntango. Iryo shirahamwe rirabe vya engineering ryitwa Tech ririko riragerageza gukora, hanyuma ryambwiye ko mu myaka bagiye gutangura kandi rizomara Burundi imyaka 2 kugira ngo bategure neza ku buryo umuyagankuba uzoshika mu Burundi ku mitumba yose atanamwe hasigaye. Mu gihe ivyo bizoba vyashizwe mu ngiro, akarusho ku Burundi mwibaza kazoba arakahe? Nuko nabitangwe ndabivuga, urumva Frederic, hamwe ivyo bigiye mu ngira akarusho ku Burundi kazoba gakomeye cyane. Ni ukuvuga ko tuzoba turiko turashikira yambona kazoza ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu. Uburundi buriko buraja imbere cyane mu vy'ubutunzi mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Kukumva nkuko natangwe ndabivuga ata muyagankuba iterambere ntishoboka. Ibintu byose bishoboka hariyo umuyagankuba, niho bijya byose twibaza bishoboka. Rero hamwe ivyo bikunze kandi bitegerezwa gukunda, kuko uburyo urumva biramaze kwegeranywa kandi hariho gushaka hagati ya leta n'ishirahamwe iryo Anzana Electric Group. Bashize ishirahamwe bijya twita PPP biraba yitwa Weather Power, ariryo rikurikirana ivyo bintu. Urumva rero ko ibikorwa bigeze heza, kandi ico tuzoshira kuri ikintu gikomeye kugira ngo iterambere rishoboke mu gihugu. Hoba hari ibindi bisata Leta z'ubumwe za Amerika zitekanya gukorana n'Uburundi? Ego, nkuko nabivuze ico gihe ntanga makete twavuganye n'umukuru w'igihugu, turavugana ko hari ibikorwa byinshi bitandukanye tuzo gukorana. Hanyuma dusanzwe Amerika hari ivyo dukorana, mugabo twifuza ko twokungura cyane ivyo twokorana, byaba ari bijanye n'amagara y'abantu, byaba ari bijanye no kunguruza abantu, byaba ari bijanye n'ibi bigezweho by'ubuhinga bwa none. Ubunye bavuga intelligence artificielle mu Faransa, ivyo twokwita iterambere rigezweho, ibi vy'ubuhinga ngurukana bumenyi twifuza ko vyotera bija imbere. Hari ivyo tumaze gutangura nk'ibintu bijanye na internet, na twifuza yuko vyoja imbere, kuko umuyagankuba umaze kuboneka, internet ikaboneka, ibintu vyogenda neza. Ivyo vyose n'ibikorwa Leta zunze ubumwe za Amerika zitanguye turiko turakorana, kandi twifuza yuko
bose twoshira ingufu hamwe kugira ngo kuko iki gihugu babona cyamaze gutera imbere mu bintu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi twaba twifuza yuko tuzobandanya dukorana kandi nk'uko nabivuze n'uyu mupfasoni nakiriye nawe yabigarutse karavuga ati turifuza ko mu bijanye na digitalisation twugira ico dufasha bijanye na health care twugira ico dufasha cyangwa transportation. Ambassadeur Jean Bosco Barege murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi y'Amerika. Ndabashimiye nanje kubona muronsa akanya ko kumvugisha kugira ngo icyo mvuze byerekeye iterambere ry'igihugu.